Mwaramutse neza mwese canke se mwiriwe bivanye naho umuntu wese aherereye. Ni Vital Stella Blockchain Ambassador Country Burundi. Naringarutse kugira ngo dusengure canke tuganire kuri bike mu vy'umushinga wacu Pi Network uriko urubaka canke umaze kubaka, canke se turabire hamwe aho ibikorwa vyayo bigeze. Nkuko bisanzwe nagira mbandi babwire yuko Pi Network ni umushinga twese twisanzemwo, ariko uduha icigwa canke utuha umwanya wo kwiga kugira ngo dukunde dushobore kwiga, kuko twasanze ni umushinga wubakiye kuri Web3. Web3 rero nta muntu yarayizi hagati muri twebwe, ariko uyu munsi twese twahawe kwiga. Ari nayo mpamvu niyo habaye ihinyanyurwa update canke mise à jour, twisanga twese ari kubanza kurondeza tukabanza kwiga mbega niki kigezweho, bagombye kuvuga iki, mbega ngaha ico berekanye ni giki. Pi Network rero urugero igezeko ni urugero rushimishije mu nyubako, nubwo abantu benshi bisanga bariko baridoga, mbega none ko batebeje, mbega amahera bazayaduha ryari. Ugasanga ukibaza, umuntu avuga ko batebeje arakurikirana umushinga, arabona aho ugeze. Mbega uyu muntu avuga ngo batebeje kumuha amahera, ico afise arazi ko ari amahera, arindiriye ayandi mahera ameze gute? Rero iki nico catumye kiri mu bintu bikomeye cane, catumye no kugira ngo dushobore kushikira umuyoboro mukuru wuguruye twokwita Open Mainnet, kiba intambamyi ikomeye cyane. Kubera Pi Network ntabwo yubatswe ngo ize kumara ububazo buto buto bwacu, oya, ahubwo Pi Network yubatswe kugira ngo ize kumara ibibazo bikomakomeye by'ibihugu, amareta, kugira ngo isi yinjire mu mwidegemvyo ubijanye n'ubutunzi. Twebwe twabayeho nka community ishobora gushigikira umushinga, nkuko Serugo avuga ijambo, hanyuma umuryango wose ukavuga ati Mutama araheje kuvuga ijambo, kandi atanubuza kuvuga ngo ivyo wavuze sivyo, ngoma ndabihindure. Abarundi bari barayamaze bati uko so aguhaye umwaka niko uwurya. Twagiriwe ubuntu, uco nagomba kubanza guhera ko twagiriwe ubuntu nk'abanyafrika, mbere nka twebwe nk'abarundi n'abantu bose banyumva mu rurimi niho navuga, dusanga turi mu bihugu biri kure cyane, bitari gushobora no gushikirwa n'uyu mushinga cyangwa ngo tumenye amakuru yo kuri uyu mushinga. Ariko twisanze ari cyo gihe cyacu. Ndagomba ndakubwire ngo Imana yatugiriye neza, kandi Imana yaraturengeye. Rero ntihagire umuntu asubira kuvuga ngo mbega ngo ni ryari. Ni ryari wewe igihe wavuka warigeze ubaza ngo je nzovuka ryari? Ko abantu iki gihe usanga bagoye, umushinga utazi uko watanguye, umushinga utazi ukuntu wubatse, umushinga utazi n'ukuntu uzobutunganijwe, mugabo uguma useresha ngo ni ryari. Wacumengo ni uri manager wawe, ukamenga ni wewe uplanisha ibikorwa byose, ukacumengo uri gukoresha abakozi, ati mwatebeje mw'abakozi banje mwe. Iryo jambo nagomba ngo umuntu wese abanze aryikure mu mutwe. Narambonye video Dr. Nicholas ariko aravuga ko Open Mainnet izoba itariki 1 y'ukwezi kw'indwi. Sinemeje ko namubonye, nkuko nawe wowe warayibonye iyo video. Ariko icyo ngomba kuvuga ni giki, igituma n'uyu mwaka Open Mainnet mu ndakunze cyangwa idashoboka, banze mutahure ibi bintu bikurikira ngira ndababwira muri no audio. Kuba uyu munsi Open Mainnet tukirindiriye, abantu benshi baguma babaza ngo ni ryari, nuko na n'uyu munsi umushinga bawubatse kugira ngo uzobe umushinga wubatse by'ukuri utanyiganyiga, cyangwa se cyo twakwita stable coin,
mbere naraye mbonye muri iyo video ariko aravuga yuko abantu benshi barindiriye kubona Bitcoin yabaye gold coin Nesara Gesara, ariko acavuga ngo ibyo barababesha, bazokwisanga ahubwo yabaye scam narijya babandanya bashiramo imitahe yabo, mu gihe Bitcoin imaze imyaka 16 iriko irakora yubatswe ariko batazi umuntu yayubatse. Iryo jambo rirakomeye cyane. Acavuga ijambo rigira kabiri ngo coin icyo donc coin bita gold coin Nesara Gesara, ati iyo coin nta yindi ni Pi Network. Mes chers amis, twaraganiriye turavugana kenshi hirya no hino tubabwira ijanye na Nesara Gesara, ariko abantu benshi n'ubu munsi ubwenge bwabo ntiburashobora kubisiporta ngo buvyakire. Hari na bamwe wanagomba mu barideri canke abapionnier bakiyumvira canke bakifata ko Nesara Gesara sont des théories zimaze imyaka myinshi, justement nivyo kuko bavyize kikekeke cyane, ariko nagomba abwire ngo Pi is Nesara Gesara, niyo ije gushira mu ngiro ibijanye na freedom of financial, kumwidegemvye wuzuye n'ubwigenge mu bijanye n'ubutunzi muri Pi technology web 3. Rero mu yandi majambo turarindiriye, mbega turindiriye iki? Abantu benshi ko batazi nico barindiriye. Muri rusangi turipfuza kwakira amafaranga canke gushika mu gihe cy'amafaranga. Mbega ayo mafaranga ugiye kwakira nayahe? Kwayo ugendana nayo hari amafaranga kandi aje gutwara yandi mafaranga. Ndugu zangu, Pi imaze kubaka ibintu bikomeye kandi cyane, kandi Pi ifise blockchain technology web 3, ni nayo ije guhagarara mu blockchain twovuga ko nitangura gukora azoba komeye canke blockchain twari zindi blockchain. Rero open mainnet turayumva, ariko kandi open mainnet yarabaye, icabuze ni icahe? Ni twebwe byananiye, ni twebwe tashe kubishira mu ngiro. Kubera iki? Kubishira mu ngiro byari bitugoye. Ica mbere mu byatugoye, ivyo turimwo ntitubibona neza, ivyo turimwo ntitubitahura, twavyinjiyemwo dukenye, twavyinjiyemwo ataho dukura. Hanyuma inyubako zarubatswe, mugabo nubwo zubatswe kuri Pi Network, hubatswe inyubako zitagira ibikorwa. Blockchain ya Pi ifite open mainnet, mugabo iracafunze. Ni iki cyari gutuma open mainnet ifunguka? Ikintu cyari gutuma open mainnet ifunguka ni ikintu bita igikorwa cyonyene, kuko Pico team ikintu considera cyangwa izoraba cyangwa ibona niyo hariko hakoreka ama transaction. Muri ico gihe Pi blockchain iranyiganga, ikavibra, ikavyibuha, igakura. Nico twokwita hira kabiri ni ecosystem iri maturity, ikuze. Ecosystem nishobora gukura mu gihe ubwayo atabikorwa bigaragara iriko irakora. Ubundi tugira dushikira GCV the second round ku nshuro ya kabiri, twarakoresheje ico twita map of Pi. Map of Pi kubera ko yakoze gose, yakoze cyane, igakoreshwa n'abantu benshi, igakoreshwa n'ama ecosystem menshi. Map of Pi iri muri full mainnet. Igeno mucumve neza. Map of Pi iri muri full open mainnet. Winjiyemwo urabona yuko nta kaka saraba canke kaga point d'exclamation wigera ubonamwo. Blockchain ya Pi ifite mainnet kubera ko twari twarahawe nka challenge zitatu canke inshingano zitatu tubanza kuzuza. Iya mbere kwari kugira ngo tubanze turonke imiliyoni 15 z'abantu bakoze KYC. Uyu munsi
turiko turaba miliyoni 20, turiko twaba miliyoni 20 z'abantu bakoze KYC. None ico gisabo ko timu yari yasavye twaragishoboye ntitwagishoboye? Ndugu zangu, twaragishoboye. Hanyuma turasaba ikindi gisabo kigira kabiri kivuga ngo nuko hazoba haramaze kwimugwa niburi miliyoni 10 z'abarose migration. Uyu munsi turiko turaba miliyoni 15 kuko turarenga 12 zimaze kuronka migration. Nubwo abo bantu bose barose migration badafise ama available balance bivanye n'ama lockup bagize, kwari usanga bagize 100% pendant 3 ans, ukasanga rero kuri available balance hariko 0. Ivyo ntibisanzwe. Igihambaye bakonsidera ni kwimurirwa kuri mainnet, donc migration. None nimba ico carakoretse ni cakangahe muri bimwe bitatu? Si ikintu ca kabiri. Ikikira gatatu, twasabwa ko tuba dufise application 100 ziri fonctionnel zikora. Aho rero niho hagoye. Aha n'uyu munsi izo application turazikwiza, ntubone ziya zirunze hariya muri P-browse ngo twarazirengeje. N'uyu munsi nzirakwira. Muzi impamvu application 100 zitarakwira? Ubundi Pico wa team ntabwo ari ikeneye application mu biharuro, ntabwo ari ikeneye application mu mibare, ntabwo ari ikeneye application mu cyo kwita effective, no. Ahubwo Pico wa team yari ikeneye application ziri real, zifise the product ziri ready, ariko kubera bimwe nababwira twinjiye mu mushinga turi ntabwo bikunda. Ndeka ndababwira ikintu kimwe, even n'abantu bafise ibintu amaproduit, bafise inganda zihingura ibintu biriya, nabo ubwabo baravyiyumvisha bagasanga ntibikunda, bagasanga gutanga ibidanazwa vyabo ni kibazo. Abandi nabo bamayininze nabo nyene nabakene, nta kintu bafise botanga, abo nabashaka kubitahura nka twebwe dushaka gutanga ko twari kudandaza iyo kaza bafise nk'imitahi kwiye. Ariko abantu bafise imitahi kwiye nabo benshi ntibabitahura, baguma bavuga ngo turarindiriye natwe turabe kugira ngo dushobe kuransa ibintu biriye. Ico Pico team yari ikeneye ama transaction, yari ikeneye inyubako iri strong. Kandi reka ndabwira ikintu kimwe, iyo umuntu aheje kubaka inzu iri betone ikomeye bamara iminsi bayivomerera amazi. Yes, rero aha n'uyu munsi turacarindiriye ngo open mainnet niyo tukirindiriye. Kandi nawe urabona ko nimba sireyerema video naravye by'ukuri we warayiravye, biratwereka neza yuko tuteza kuyirindira muri 2026 mu kwezi kw'indwi itariki 1. No kuvuga ngo turacasigaje kota zibiri, ya mbere n'iya kabiri kugira ngo dushobore kwinjira muri open mainnet. Umva ko zatuyinjiyemo muri kota ya gatatu. Nta no ubizi kuko uyu mushinga n'umushinga mugari batifuza ko uzoferinga, ntibipfuza ko uzopfira mu nzira, bipfuza kuwubaka kugeza bikunze. Ariko ikibazo rero aho kiri sahandi, ikibazo Pico wa team yamurikira raba ibonamwo kugira ngo open mainnet bitarafunguka nkuko twese tuvyifuza, nuko payi baba bipfuza kikoreshwa nk'ifaranga imisi yose, bakamabona ama transaction ziriko ziraba. Hanyuma iyo turakora ama transaction hari akabanza bashira kanditse ngo memo. Ijya memo hari indani muri wallet zacu iri kurakora transaction, baba bagomba ngo handike nimba ari achat de véhicule. Ikiguzi n'uvuga ngo umuntu aguze imodokari bikandikwamwo indani, hanyuma transaction nayo bakayibona ni igiciro kingana gute n'amafaranga ngahe, ni 0,2. Kwa 0,2 ya achat y'imodokari ntibikeneye ko nda kuvuga ngo nous avons fait la transaction kuri GCV. Oya, ntibikenewe. Iyo GCV yawe yireke
kuko GCV si baragishinga, ahubwo barajwe ishinga nuko hobaho ecosystem ikomeye yubatswe neza, ifise ama product ari reyere, ama product ari ready, hama tukazikoresha. Reka ndababwira akantu kamwe, aya mafaranga ni conventionnel, no kuvuga ngo twebwe nka communauté twarayumvikanyeho tuyaha igiciro, ariko ico giciro ntitwigeze tucubahiriza. Nico kibazo, parce que abantu benshi bagumye bafata amapiya bayakura muri wallet bajana kuri échangeur. Eski uri mu bantu batoye igiciro? Uri mu bantu bashoboye gushiraho irya GCV? Nimbukira ba speculation igiciro kiri volatile, wewe vyukuri uradushigikiye cyane turuba kugasambura? Wewe wiyumvira ngo igiciro kizoduga ryari kuri échangeur kandi twebwe twaraheje kuvota igiciro, uradushigikiye cyangwa uri umwasi wacu? Kubera iki ugumuhanze amaso échangeur mu gihe zijya échangeur tuzi twazishiriye ko amapayi kugira ngo bikunde dutangura inyubako twubake iki, tugure domaine, twubake iki, app studio. Mugabo abantu benshi baciye babona ko mengo niho hari uburaro n'uburamuko, mais c'est faux, ntabwo vyari byo, kuko ego nivyo bazishize kuma exchanger yatsize canke yasinye yakoze ico twokwita know your business KYB, ariko ntabwo barafise umugambi uko baba bashize ifaranga ku isoko. Ikindi kira gatatu cyatumye bazishirayo apart yo kubaka kuzubakisha, kwari kugira ngo audit ize yorohe, kubera murabona ko za SEC za Mika zari zikeneye ko zodita iryo faranga bakaraba ko riri reye rishobora gukoreshwa, kandi mukaba muzi yuko muri system twari turimwo kugira ngo ifaranga rije ku isoko ryateza kwanza gusuzumwa, hama rigiye ku isoko bakaryoditinga bakaraba ko riri mu rutonde rw'aya mafaranga. Pi rero ikigira impande zibiri, ari naho uzokumva bavuga ngo Pi is cryptocurrency and digital currency, no kuvuga ngo ifise impande zibiri, yahi iri crypto naho iri digital. Ibi bintu bantu benshi baramenya kubitandukanya. Uruhande rero yabaye cryptocurrency n'iryo ruhande yagiye kuri échangeur, uruhande rwa digital currency n'iryo ruhande tukirindiriye muri ecosystem kuri GCV. Mesherizana nagomba nabwire ngo kumva umwanya wose turavuga ngo bizoba ryari, bizogenda gute, open bizoba ryari, ivyo banzu bihagarike. Urazi nk'ubu iyo nka P2Go dufata akarorero, kuko ni application ni dApps cyangwa ni ecosystem yubatswe mu bintu abantu twese turindiriye ko turakeneye kuzokurira indege tukoresheje Pi. Nkiyo iza kubaka ijya application isanzwe ifise nk'ikoma n'indege, hanyuma bakaba batangura yuko Pi ari amafaranga, bakaca bavuga bati okay, mu kwezi kwa 12 cyangwa mu kwezi kwa mbere cyangwa mu kwezi kunuku tuzogira test tuwekane ko Pi ari faranga, tuzopakiza abantu indege, tufate ati ko niki tuzogiha amaese y'abantu 200, hanyuma bagende bavoyaje mu gihugu bongere baye bavuganye naho bazobashikiza bajya ubuzima bakoreje Pi, bongere bambara bati bazomara iminsi 2 cyangwa 3, bongere babagarukane mu gihugu iki. Nagona nabwiye ngo ecosystem ariko yamaze gufata inguvu mu mwanya muto kandi igakomera. Dufate mwarabonye ko sindibuka ko ni bari Kainuka yigeze kutwemerera ngo izotembereza abantu ngo muri Israel na Dubai, mugabo yaratueshe ko vyari muri ecosystem yanavyandika. Mugabo abo bantu bose bubatse ama application benshi ntibabitahura, abafise uburyo, abandi zubatswe n'abakene badafise ivyo biyemeje. Ivyo rero bica bizana kakajagari, kuko tuvuga tuti ko dafise dusuma tuvunjishe. Mugabo Pi ntiyashizwe ngo tuzoyivunjishe, yashizwe ngo tuzoyikoreshe muri bien et service. None ahantu by'ukuri
uyu munsi atanga service uri barihije payi ni hehe? None open mainnet umva nikwari tuzo kwishira mu ngiro ikuguruka umva turiko turabikora. Rero kubwizo mpamvu zose Pico wa team yahisemo kwihararanga mpaka byose zivyubake ku buryo wewe nubwo kwiyumvira kuja gukura amafaranga ngiro vunjisha uzokwisanga udashaka gukurayo ayarenga ipi udashaka kuvunjisha pi yose cyarimwe. Ariko rero ndagwa nkagaruka pi ni iwacu nivyo wanagomba ugiye kora imibare minini yibereye muri Afrika no muri Aziya niho hari imibare minini y'abantu bacukuye payi. Muri audit Mika yakoze yasanze pi itigeze iba y'abanyaburayi ntigeze iba y'abanyamerika ni mu mategeko gusa. Mugabo mu buryo bwa community pi ni y'abanya-Aziya pi ni y'abanyafrika. Muzi impamvu no mugihe twatora igiciro ibaze nk'Uburundi uko tungana niyo duherereye ku mugabane wa kure, mugabo tukafata ikibanza cya gatanu ku isi yose mu bantu bashoboye gushikira GCV aho uri guco kwikomera amashi kubera nimba wari uri mu kicyo gihe wakoze igikorwa gikomeye cyane. Tugafata ikibanza cya gatatu muri Afrika, the second round tugafata ikibanza cya gatanu muri Afrika n'ikibanza shindwi ku isi. None byo kuri aho uri ntiwumva ko ukuyogira umunezero. Rero pi yabaye y'abanyafrika n'abanyaziya ni naho kandi mubona biguma bitera ikibazo. Abantu baza ama application benshi uzosanga abanyamerika atari kirenga, hanyuma muri abo bubatse bamwe bakaba batabitaho abandi bakaba arabakene abafise uburyo ntavyo bataho abadafise ubwo buryo bukwiye nabo ntavyo bashoboye kikaca kiba ikibazo yadushikire open mainnet. Ariko n'Rwanda baremeshe ko umushinga ntusubira inyuma, umushinga ntuhagarara, umushinga urakomeje. Mugabo icyo nagomba nce nongera mvuge ko nuko twokwirinda kugira scam. Tugira scam gute? Kubona waramayininzwe office pa ya majana 5 ukaba wumva umengo wotekana ari kuzidandaje nukuri pe pa bigomba kugira scam. Nubwo abayubatse bahagaze bashikamye bifuza kuyorianta muri structure bagomvye, ariko natwe ntituriko turabashigikira ngo tubafashe. Tuma tuvuga ngo GCV itagira ibikorwa nikunda, GCV itagira ibikorwa ntacikora. Yari kuba GCV mu gihe twari kubona nakaguze inzu ya etage akayigura nka 0,3 canke 0,5 ntumbaze, hanyuma muri memo bakandikamwo achat de l'habitation canke achat d'une maison. Bakaca babona transaction yabaye kuri iyo memo, kuri iyo achat, bakaca bavuga bati iyi nzu yaguzwa amahera ya iki gihugu kirashigikiye igiciro batoye. C'est justement correct. Nukuvuga ngo mayani majambo nkuko bigeze kutubwira ko open mainnet izogenda yemezwa ku migabane imwe, ntabwo tuzobonera operation ya open mainnet cyarimo ko tuyirimwo. Nk'akarorero mu bihugu bya Aziya uzogenda urabona hariya za Malaysia, hariya za Chine, hariya ni mu bindi bihugu nka za Philippines n'ahandi ugenda urabona baguma bakora ibintu byo twokwita nk'ama evenement aza kwerekana ibikorwa by'abacuruzi, ibikorwa by'abaguzi bagura bagurisha. Tukaba tubona ko mengo barataye umutwe, mugabo bobo nagomba babwire ngo barazishoye ko barakora icarico. Nubona twe dusinziriye twege umengo turarindiriye gusa inzamba kwivuga, mugabo bo barazi ibikorwa barimwo kuba berekana achat et vente. Nuvuga ngo bane majambo kugura no kugurisha. Bo baguma ariko barabikora ntibashobora kumara ukwezi badakoze ivyo bintu. Twatuvuga ngo ngabo bose ndivyo barimwo. Barabizi barazi ivyo barimwo. Twege rero no kuvuga ngo iyo abavyari bikunda kwe twakoze ibikorwa byo gushikira GCV twadukwiye kumva ko nubi gikorwa kiracyahari, kandi igihe duheza gukorera kuri map of P twahawe continuity kubandanya. Mugabo
ntivyari gukunda kuko nakiye twashikiranye CV wasanga mwazanye igitoki ubundi yazanye ipataro zibiri ubundi yazanye ishati zibiri no kuvuga mu majambo nta produit dufise ntibikunda rero ko bidakunda turi kuma kwidoga ngo turindiriye ngo yatevye open mainnet yatevye oya ntiyatevye bikaba byubake ku buryo atamusuma azokwidumbukiza badushiriremo imfunguruzo zose bikaba byubake ku buryo na wewe amarara nk'aya musani wabo umuntu aba afise kugira ngo abeho neza uzoyajyana muri wallet wasanga ntushobora gukurayo piyose ngo bikunde kuko n'ubu bokugurura open mainnet cyangwa n'ubu munsi boreka kuri échanger abanyaburayi bagatradinga pi ikaduga ikaja ku $10 10 none abazidandaje ku $2 2 bora kudandaza ku $10 10 ikaduga ikaja ku $100 100 ku gihumbi abozisigarana ni bande wibaza ko atari imparugwa nimba uri muwozisigarana congratulation nimba uri muwoca bazijya zose pole sana uri umusikama wewe uri umusikama wewe tuzijya zose so ndabarambiye ariko nagomba ndabwire ngo open mainnet sico kibazo aho ikibazo ni utility real product ivyo bintu nibyo twabuze muri ecosystem iyo tuza kuronka ivyo bikorwa n'amaproduit ari reyere ahari tugasuma dukoreje payi tuba twaramaze kwinjira mu isi nshasha y'amafaranga ariko kandi ntihagire macika intege tugumizeko kandi ndazi ko bizogenda neza mu gihe kigufi cyane kiri imbere ariko twikuremwo aya majambo avuga gutya nzoca ndandaza ega pisi bijumbu pisi amateke nzoca udandaza nzoca mvunjisha ega pi nibayigura pi barayimayininga uwo yigura gute pi yo muri ecosystem ntigugwa nta n'uzoyigura amafaranga kuko uzosanga ufise muri yaridi bakwihere imwe muri yaridi w'amarundi canke imwe n'igice canke zibiri basi dufate zitatu ku muri yaridi uca wumva ko ari ikibazo rero iyi mpwemu nzoca mvunjisha nzoca mva byose nuko nyene tuyikuremwo ahubwo tuzoha tuyikoresha business kugira ngo tugwize amafaranga l'argent perd l'argent mugabo iyo amafaranga yariye wowe wishizemo ko uzocuba huirira amafaranga utariko gukoresha amafaranga arahera dukuripe so rero ndabarambiye mvuze byinshi no musa numva nkumbuye kuvugana namwe abapionnier cyangwa se abarideri dusanzwe dukorana ibikorwa mumenye ngo urugamba twatanguye rurakomeye hari hageze aho tuganira n'abagwiza tunga hari hageze aho tugira ibiyago n'abantu bafise amaproduit hano bacu mu gihugu cy'u Burundi cyangwa n'ahandi kugira ngo tubigishe ni gute bigiye kuzokogwa hanyuma ababishoboye basanzwe baramayininze bafise de migration bafise available balance abo bantu tukiga ukuntu dushobora gukorana nabo mugabo hakaba haboneka ama transaction niburi burindwi ama transaction n'ikintu cyaguzwe n'ibintu byaguzwe muri meme kandikwa asha yiki ikiguzi cy'iki kintu hanyuma na transaction yakozwe hama piko watimi yukagira analyse y'ibiko biraba aho bishingiye ko bishingiye kuri GCV nuko ari kuri ku giciro cya kiri volatile so singombye kubarambira ikanda ngeze ngaha inode yanje kandi nivyakunda ndagaruka kuko ama update ni meshi cyane nuko rero mugira igitondo cyiza cyangwa umuhingamo mwiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye naho umuntu wese ari Imana ibahezagire kandi mwarahezagirwa.